wimike Yesu Kristo mu buzima bwawe akubera umwami. Yazanywe no kugira ngo uronke ubugingo kandi uburonke busagutse. Ba mu ijambo rizana ubuzima, ubuzima bwawe bubeho buhinduka. Umusaraba ni etape incontournable. Umusaraba ni kibanza tugomba gushikako. Aho uri kuca hose ntuti umwami ari kumwe nawe. Ndashaka kubona ibiganza by'abafise inshuti muri kino gitondo. Haleluya. Ushobora kuba udafise abantu, ariko ndashima ko umufise wewe. Yesu ashimwe cyane. Haleluya, haleluya. Twaratewe iteka ryo kwizera ku buzima bwacu igihe circonstances z'ubuzima zitameze neza. Abanyumva baduze ukuboko. Umwanditsi w'Abaheburayo yaranditse mu gice ca 10 ku murongo wa 35 avuga ku bihe vy'iherezo canke ku bihe bibi. Aravuga ngo uko wa munsi urushiriza kwegera, uko iminsi irushiriza kuba mibi, aba ariko murushiriza gukorana. Ijambo ry'Imana riraduhamagarira kwegerana no guhura tuganira amajambo y'Imana cane cane birushirije mu gihe kibi, kugira ngo mu gihe kibi Satani ariko arasakuza n'Imana yacu twumva ici twongorera kugira ngo kitubesheho kandi kiturenganisha iminsi mibi. Uyu n'umunsi wa Mungu mpagaze hano, maze iminsi ya Mungu amezi 3 mpagarara ngaha. Imana impumekeramo amajambo afitaniye isano kandi yose amatanye mu buryo bumwe canke ubundi. Kimwe mu bintu ushaka kuvuga nuko turakeneye Imana. Umuntu wese arakeneye Imana. Turakeneye Imana birushirije. Uravyumva? Kuko igihe cyose Imana irafise icivuga kuri kubu kawe, igihe cyose Imana irafise icivuga kuri kubu kawe. Nubu irafise icirikira kubarira. Abo twari kumwe ku munsi wa Mungu navuze gato ku kwizera, ndahagaruke kuko numvise Imana insunikira gukomereza kuri ico kintu cyo kwizera. Ku munsi wa Mungu naravuze uburyo bune canke butanu bwo kwizera. Uburyo bune ijambo ry'Imana risobanuramo kwizera, ariko kwizera ni kumwe, ariko gushobora kugira amasura canke ibicapo bine. Naravuze ukwizera kwa kundi turonka kutubwira ko Imana iriho kandi ko yaremye ibintu byose. Uko no kwizera Imana irahari. Uravyumva? Hariho kandi ukwizera, uravyumva, kudutuma uretse gusa ko twemera ko Imana ihari tukaba twarayihaye ubuzima, ariko hariho no kwizera kudutuma twakira ukugororoka kutatuva ko, ariko kugororoka kuva kuri iyo Mana. Uravyumva? Ubugira gatatu, hariho ukwizera mu buzima bwacu bwa misi yose, aho twizerera ibitangaza, ibyo dushaka ko Imana ihindura buno nyene. Kwizerera igitangaza, gukira ingwara, kubona inyishu y'ikintu kanaka. Uravyumva? Uko nako n'ukwizera tubona muri Bibiliya tubwira guhenura imisozi. Ako kandi hakabaho ukwizera kugira kane, niko nahagaze ko cane ku munsi wa kane. N'ukwizera k'ubuzima, aho wizera Imana ku rugezo naho ibintu byawe byose byoba bimeze nabi, urafise ukwizera yuko Imana itazogutererana, itazoguheba, yuko Imana iri kumwe nawe. Uko kwizera uragufise niko kugutuma, uravyumva, umenya yuko utazokwambara ubusa, utazokwicwa n'inzara, utazokwicwa n'icago, utazoneshwa mu ntambara uri kuracamwo. Uko niko kwizera k'ubuzima kukubwira ngo uko bimeze kose ndazi kuri kumwe nanje. Uko niko kwizera nahagaze ko ku munsi wa nyuma wa Mungu heruka nerekana canke nshimikira kukungene uko kwizera ari ukwizera mu buzima bwacu bwa misi yose. Iyo kubuze umukristo amererwa nabi. Naravuze nti bene uko kwizera k'ubuzima, kwizerera Imana kubijanye n'ubuzima bwawe no kubaho kwawe kwiza, iyo uko kwizera kuri mu buzima bwawe,
twavuze ngo uko ariko kose vague yoza mu buzima bwawe imeze, uzoba uri ameze yo gusurfa hejuru y'iyo vague. Uko ariko kose amazi azoba ameze yo mu buzima bwawe, uzoshobora kunaja muri sorte zose z'inzuzi zibaho, kuko kwa kwizera Imana yashize mu buzima bwawe kumeze nka passport, bikagutuma note iyo ariyo yose Imana ivugirije ku muziki woshobora kuyiririmbiramwo, kuko ukwizera Imana yaduhaye niko kudutera kwiyadapta ku masituwasi atandukanye y'ubuzima bwacu. Mu gihe c'imbeho turabaho, mu gihe c'uruzuba rwinshi turabaho, mu gihe c'imvura nyinshi turabaho, mu gihe c'imyuzure turabaho, mu gihe c'ugwamo turabaho, mu gihe c'amahoro turabaho, mu gihe c'umusesekara turabaho, ariko no mu gihe c'ibintu byose byafutanye turabaho. Igituma umuntu w'Imana atotahara mu masaison yose, c'est la foi. Ndakwipfurije ngo Imana ikuze ukwizera kwawe. Yesu ashimwe cyane. Ndavuze ngo ndakwipfurije Imana ikuze ukwizera kwawe. Haleluya. Kandi ukora igishoboka cyose ijambo ry'Imana rikwereka kubijanye no gukura mu kwizera ugikore. Yesu ashimwe cyane. Timoteyo wa kabiri naramusomye kwa Mungu heze, ariko Timoteyo wa kabiri murongo wa 5 n'umurongo w'indwi. Timoteyo wa kabiri ku murongo mu gice ca 4 ku murongo wa 5. 2 Timothée chapitre 4 verset 5. Ariko weho wirinde muri vyose, wihanganire imibabaro, ukore igikorwa c'umuvuzi w'ubutumwa bwiza, ushitse igikorwa c'ibango ryawe. Murongo w'indwi. Nagwanye intambara nziza. Uyu ni murongo twasomye ko ku munsi wa Mungu hezi. Nagwanye intambara nziza, narangije urugendo, nazigamye ukwizera. Nagwanye intambara nziza, narangije urugendo, nazigamye ukwizera. Ibisigaye mbikiwe igitsibo co kugororoka, icumwami wacu umucamanza agororotse azompa kuri wa munsi. Kandi si jewe jenyene nzogihabwa, ariko kandi n'abakunze kuzoseruka kwiwe bose bazogihabwa. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Gira umwete wo kuza aho ndi vuba. Dema yarantaye kuko akunze iyi si ya none, yigira i Tesalonike, Keresikeni yagiye i Galatiya, Tito yagiye i Darumatiya. Luka gusa niwe twasigaranye. Hitana Mariko umuzane kuko angirira ikimazi mu gikorwa cibango yanje. Ndarangirije kuri Mariko. Bwana sifiwe sana. Haleluya. Mwumvise ngene barangije bavuga, hitana Mariko kuko angirira ikimazi mu gikorwa ca ministère. Mwumvise? Haleluya. Paulo yandikira Timoteyo, amubwira ibi bintu bikomeye muri aya majambo. Aramuga ati, wewe muri vyose ndakwinginze wirinde, wihanganira imibabaro, ukora igikorwa civuga butumwa, ushishikare ushitse ibango ryawe, accomplis bien ton ministère. Ndashaka kuvuga abantu b'Imana, hari ibintu mu buzima bwacu tugomba gusobanukirwa. Paulo ariko arandikira uyu muhungu agiye kumusubira mu gikorwa c'Imana, akiri umuseribateri, ariko kandi amubwira amajambo adasanzwe. Aramubwira ati, ndakwinginze muri byose wowe uze wirinde. Paulo n'umuntu yashira agaciro kaniniya kuco no kwita inyifato y'umutima, état du cœur. Kuko murabizi yuko mu magara asanzwe iyo umutima w'umuntu udapompa neza amaraso, imigende y'amaraso idasunika neza, iyo umutima w'umuntu utamerewe neza, uravyumva, iyo umuntu anywa imiti y'indwara zimwe ikaza kwafekta umutima, umutima ni utuma ibintu bigendeka. Paulo rero yandikira Timoteyo mwereka ingene
mu buzima busanzwe iki kintu cyo kwirinda ari ikintu gikomeye. Aramubwira ati uze wirinde, ariko yongera akaramubwira ngo uze wihanganire imibabaro. Supporte les souffrances. Urabiziga abantu b'Imana, hari igihe mu buzima bwawe aho uri n'ivyo burimwo uca mu bihe vy'imibabaro, bivaye n'ingene urugo rwawe rumeze, bivaye n'ingene ibikorwa vyawe bimeze, bivaye n'ingene vy'amashuri vyawe bimeze, canke ivy'ubuzima bwa misi yose. Ivyo nivyo twita guca mu mibabaro, canke bivaye n'ingene amagara yawe ameze. Ugasanga rero iyo mibabaro, reka nababwire abantu b'Imana, igitero cose kiza mu buzima Satana azana gifise intumbero imwe gusa. Ibitero byose Satana azana mu buzima bwacu bifise intumbero yo guhagarika urugendo rwacu hamwe n'Imana ngo ntirushishikare ico Imana igomba gukoresha ubuzima bwacu. Paulo yabwiye Timoteyo, umuhungu wiwe akunda, aramubwira ngo wewe urinde umutima wawe, ariko sivyo gusa, wihanganire imibabaro. Epfo niho Paulo mu guhanura Timoteyo aca mugarukana muri conclusion y'ubuzima bwiwe. Aramubwira ati warabonye jewe ngene nigenza, je ndiko ndabikubarira, nagize gute? Nararangije urugendo rwanje. Uravyumva? Kandi muri ivyo byose narazigamye ukwizera. Paulo aremesha Timoteyo amuhereye akarorero ku buzima bwiwe, ingene yifashe, ingene yigenjeje, ingene atigeze ahagarika, naho yari umuntu wo mu mibabaro, naho yari umuntu yaciye mu ntambara nyinshi, yararangije urugendo, yararangije ico Imana yamuhamagariye, kandi hirya ya vyose ukwizera kwiwe yarakuzigamye, nta cashoboye na kimwe kumuvana muri course yatanguranye n'Imana. Muri kino gitondo ndakubaza, ni igiki kiriko kirakuvana mu muvuduko watanguranye n'Imana? Ni igiki Imana yagutahuje mu buzima bwawe uri kuradendebukirwamo canke uri kuragabanya gukora? Ni ikihe kintu wahora ukora kera ukumva Imana irakigushimiye, kandi ukumva Imana irakiguhereye umugisha, kandi ukabona kirazanye ivyamwa mu buzima bw'abantu, ariko ico kintu ukaba wagiye ukakireka? Niyo Paulo yamubwiye ngo wowe ushishikare gukora igikorwa civuga butumwa, kandi si nivyo gusa, ukomeze ibango yawe, ministeri Imana yaguhamagariye, ikintu Imana yagutumye uvukira kubaho, ntugihagarike ariko gishishikare. Haleluya. Mbwira umuntu mwicane uti shishikara. Hariho abantu benshi bafise impamvu zo kudashishikara, ariko ndabona yuko Bibiliya ntiduha excuse. Bibiliya ntitubwira ngo shango we muri situation yawe ndavyumva ngo muri ubwo buryo ngo umuntu ntiyoshishikara. Bibiliya ntitweskuza ifatiye ku bibazo turimwo, hama ngo ivuge ngo kufise iki kibazo wowe ndi mu washishikara. Ahubwo ijambo ry'Imana mu rurimi rwo kwizera, ijambo ry'Imana ritubwira yuko ivyo twatahuye ko dukwiye gutambukiramwo no gukora, ivyo twatahuye ko Imana iduhamagarira, tugomba gushishikara kubikora malgré n'ama situation mabi. Nta mpamvu nimwe yuko utabikora, ahubwo tubikomeza. Bantu b'Imana, ukwizera kuradufasha iki kintu. Iyo namaze gutahura ico Imana yahamagariye ubuzima bwanje, iyo namaze gutahura ivyiza nkwiye gukora n'ivyo nkwiye gukorera abandi, iyo namaze gutahura igikwiriye, uravyumva, ngomba kubandanya kugikora. Reka ndakubwire, hariho abantu muri mwebwe Imana yatahuje gushigikira canke gufasha abana bagowe, ariko mu gihe kanaka hari ibintu vyahindutse mu buzima bwawe, uratakaza akazi canke umushahara waragabanutse. Hama ugasanga umuntu araje imbere y'Imana akabati, Imana urabona ko nahora mfasha zijya mfuvyi na Ezekiel mfuvyi nahora ndayifasha, ariko Mana raba umushahara wanje wagabanutse, sinshobora kumufasha. Reka ndakubwira ikintu kimwe, kugabanuka k'umushahara ntibigupriva canke ntibikweskuza gushishikara gukora ikintu mpwemu yari yagutahuje, kuko ico Imana yagutumye gukorera ijya mfuvyi ntigifatiye ku mushahara. Imana ntiyaravye umushahara wawe ngo icishituka nk'abandi bantu ngo ikwereke ivyo ukora, kuko ikanzwe n'agasarere kawe. N'igihe utari bwaronke n'umushahara, Imana yari yamaze kudepoza muri wewe umutwaro w'ico uzokora. Rero umushahara umanuke canke uduge, ico Paulo ariko arabwira Timoteyo, yareka aramubwira ati ibintu biduge canke bimanuke, sois constant, kandi ugume kwizamu ryawe, shishikara ibanga ryawe gushika. Haleluya. Naho uzoba uri kuracishwa mu mibabaro, kumbura Ezekiel wahora umuha 100,000, genda umuhe 30,000 bivaye nuko vyagabanutse, canke
shishikara iyo engagement yawe. Imana igiye gukora igitangaza, icishe mu yindi nzira atari salaire yawe, ariko ico Imana yaguhamagariye. Reka ndakubwire, quand tu cesses de réaliser le plan de Dieu pour ta vie, alors tu cesses de vivre. Igihe cyose mu buzima bwawe uhagaritse gukora ico Imana yaguhamagariye, ubu utanguye processus yo gupfa. Gusoyangana no kwerekana ubwiza n'icubahiro c'Imana vyugariye igihe cyose ubuzima bwacu buriko burashishikara gukora ico Imana iduhamagarira. A plus forte raison igihe dushishikaye no kubikora mu gihe kitoroshe, ariko tugashishikara, ico gihe urushiriza kubenefisia ubuntu bw'Imana ku buzima bwawe bujanye n'igihe uriko urakoreramwo Imana kitaba coroshe. Wanyumvishije se? Mbwira ko wanyumvishije gose. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Wa Imana yagushizemo umutwaro wo gusenga, wiyumvamo gusenga, ariko wavuye mu nzu y'ivyumba bine, muri mu nzu ya chambrette imwe, kubera ntumbaza ibyo aribyo byose, kandi kare wahora usenga uri wenyene, none ubu mu nzu muregeranye, ukavuga ngo Mana nawe urabibona igituma nagisenga, raba kuva ngize mariage twimukiye ahantu hato, raba kuko Mana uravyumva, Mana reka, Mana nkura ahantu usubire gusenga. Reka ndakubwira ikintu kimwe, supporte les souffrances, ushishikare igikorwa Imana yaguhamagariye, utakivuyemwo no hagati mu mibabaro yawe. Paulo amaze kubwira Timoteyo ati jewe nararangije, nazigamye ukwizera, none raba uyu munsi ndindiriye igitsibo Imana izonyambika. Nta kindi ndindiriye yuko aseruka akanyambika igitsibo, kuko ivyo yantumye vyose nivyo nakoreye mu ntege nke, nivyo noba naradendebukiwe gato, nivyo noba naragabanijemo inkomezi, ariko ndashimira Imana kandi ndarindiriye igitsibo izonyambika, kuko uko vyari bimeze kose narashishikaye. Ubu rero ndindiriye igitsibo azonyambika, kandi azocambika jewe gusa, ariko azocambika n'abandi bose batavuye mu kwizera. Haleluya. Ndakwifurije muri kino gitondo umuntu w'Imana uri muri kino kibanza, ntuve mu kwizera. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Ntuve mu kwizera. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Bwira umutima wanjye uti mutima wanje ntuve mu kwizera. Haleluya. Haleluya. Ntuve mu kwizera. Reka nababwire abantu b'Imana, Paulo yaranditse, ariko Paulo mu kwandikira Timoteyo hariho ligue yari karakoreramo. Mu kwandikira Timoteyo yamwandikira amubwira ururimi rwo kwizera. Ereka abantu b'Imana hariho langage yo kwizera. Ukwizera kurafise imvugo, kandi abizera barafise ukuntu bavugana. Abizera barafise urugezo batamanukamwe mu kuganira kwabo canke mu kwiyumvira kwabo. Haleluya. Hariho Paulo reka avugana na Timoteyo amubwira ururimi rwo kwizera. Ururimi rutumvwa n'abantu bose, ururimi umunyedini adashobora kumva, ni ururimi rwo kwizera. Mpora mbona abantu bagerageza kwiyataka ku kwizera kw'abantu, ariko kandi ntuzutangazwe n'abagutera mu kwizera kwawe, kuko bo nta kwizera barimo. Ariko abizera bafise ururimi baganirako. Nico gituma Paulo yafashe Timoteyo akamushira ipembeni, akamuvugisha nk'umwana wiwe, akamuvugisha mu rurimi azi ko yumva, akanamubwira ati warabonye, warambaye hafi, warabonye ingene navyifashemwo, uravyumva? Narangije urugendo rwanje, nahejeje ukwiruka kwanje, narazigamye ukwizera. Haleluya. Ndarindiriye igitsibo. Nawe uje gukorera kunkorera mu ngata, wowe uje kunsubirira, nawe we shishikara muri uko kwizera, shishikara muri uwo mutima nyene. Circonstances zawe uko zizosa ntavyo nzi, ariko kimwe nzi, uzuziga mu kwizera. Haleluya. Arangije aho hantu acaramubarira bamwe, aramubwira ati Dema yarantaye. Dema uru rugendo rwo kwizera rwaramunaniye. Dema uru rugendo rwo kubabazwa ku bwa Kristo rwaramunaniye. Dema ibi bintu byo gushishikara gukorera Imana turi muri mwe byaramunaniye. Dema ibi bintu byo gukorera Imana uravyumva dufungwa dukubitwa inkoni byaramunaniye. Yarantaye we yikundiye iby'ubuzima. Dema ntiyari umupagani, Dema yari umukizwa.
ariko Paulo ariko aravuga Dema, ndumva yuko Dema ari muri kategori y'abandi bakristo batandukanye n'abakristo Paulo ariko arandikira ikete akoresha ijambo ry'ukwizera. Kubijanye na Dema nta gikorwa na kimwe cy'ukwizera Paulo amuvuga ko, ariko kandi arabwira Timoteyo amuremeshereza mu majambo y'ukwizera kugira ngo akomeze kwizera, kuko abantu b'Imana ukwizera niko kudutera kubandanya gukora ivy'Imana itubwira no mu gihe kidakwiriye. Rero ndaje kubwira ngo ibibazo vyawe sivyo bitubwira ko umugambi w'Imana ku buzima bwawe wahagaze, ariko naho ibibazo vyawe bikihari umugambi w'Imana uracashishikara. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Rero nimba wowe ushitsa uri mu bibazo, ushitse mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Ukwizera kudutuma tutabivamo. Abaheburayo igice ca 11 ku murongo 6 haravuga ngo kandi utizera ntibishoboka ko ayihimbara. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Iri jambo kenshi ari abantu baritaho urukundi, ariko ritubwira ngo iyo umuntu atizera ntibishoboka ko ahimbara Imana. Mu yandi majambo, uretse kukwizera kugutuma ukoreshwa ibitangaza, ariko kandi iyo umuntu atizera ntashobora kubaha Imana. Bantu b'Imana, ngenda kubwira ko ndamaze kumva cyane mu rurimi rw'abakristo hari abantu benshi bibaza yuko hari ibintu batokora bivaye n'ibihe bariko baracamo. Ivyo nabivuze ku gatoya. Ubunye hariho abantu bataje gusenga uyu munsi, apana ko bahunze batari mu Burundi, apana ko batari mu gihugu. Hari umuntu usanga yibera ngaha mu Nyakabiga aho onya hepfo yibarabara ngaha canke ijya mbere ijya nzitwegereye. Kubaza mbe ko maze imisi ntakubona, ntiwahora ino kugira ngo nahora ngana ariko ntakubona. Meze nabi. Ibintu bimeze nabi. Ndamaze kubona yuko nibi bihe Satani ariko arabikoreramwo mu gusubiza inyuma abantu benshi. Atari uko vy'ukuri haba hari impamvu iboneka ihari yuko gutuma utashishikara ivyo bari kuragira, ariko abahora baja mu bitaro barahagaritse, abahora bakora ibi bikorwa barabihagaritse, ibintu byose vy'impuhemu biri mwikonje, n'uwahora arambika ikiganza ku bagwaye ari mwikonje. Ngureka ngo turindire ibintu bihere. Ninde yakubwiye kuzokorera Imana biheze? Mufise rendez-vous ko bizohera ryari? Wabwiye ko bizohera ryari? Ugasanga rero ibintu byose turarindiriye ko bihera kugira ngo tube abo twahamagariwe kuba. Mbega usanga Imana igomba kubikora muri ibi bihe naho? Usanga Imana iri kikwereka amaso y'abantu benshi bakubona ufise ryashaka ubu mwikarite atahukija, usigaye wicara kwirigara uravyumva ukajya imisigati, kandi igihe cyose saa 9 wabwiye muri Prince Regent abakwegere ngo mbega ngo kwigera kura mu bitara abagwaye, nawe ugaca ngo urumva ibintu nabi nana. Reka ndakubwire, reka abantu babone yuko ico wavuganye n'Imana mu kwizera uragikora n'igihe bitameze neza, kuko ubu niho ibitaro ahubwo vyuzuye abagwaye imitima n'abari muri hypertension n'abakomeretse. Iki nico gihe cawe cyo gukora, kandi iki nico gihe cawe cyo gusayangana, iki nico gihe isi gukeneye kurusha byose bimeze neza, kuko Imana yakwise secours des autres. Ariko umeshaje ipakurua, umeshaje itia mu tiroir. Ngo narindiriye bihere. We Dema, Yesu ashimwe cyane. Dema, reka ndakubwire ngo uravyumva explication yose wotanga. Paulo igihe yandika asomesha amaso y'ukwizera yavuze ngo Dema yantaye kubera muyondi wa duniani. Dema yarantaye kubera iraha y'ubuzima. Sinzi explication Dema tanga, ariko Paulo asesa vyose nk'umuntu w'imwema. Yararavye Dema akamucungurira vizuri, asanga yamutaye kubera iraha y'ubuzima. Ariko ndisiri uhuye na Dema muri ville yo ku explica. Asunaona pale. Reka nakubwira, reka kuvuga igiswahili cinshi cyane. Abasesa abimuhemu basesa vyose barashobora kukuraba bakagupima bakavuga ati shughuli ya dunia tu, uzito wa maisha,
dema biracashoboka kugaruka mu kwizera ugashishikara icyo Imana yaguhamagariye gukora. Yesu ashimwe cyane. Shishikara gusayangana, shishikara kuba muri position yawe, shishikara kuba mu kibanza Imana igushakamo. Shishikara. Amen. Amen. Naho wambwira ngo Munyakabiga haragoye kuza, nimba uba mu Ngagara genda muri Bomberge, nimba uba mu Kinanira genda muri Vineyard. Genda ariko kandi ca kirenge kigutwara mu nzu y'Imana ugiye kurondera ivy'impuhemu ntikironkera inyishu muri Life Center gusa. Nimba utahari ntuhaze. Nawe we uri kuranyumviriza ukaba warahunze ukaba uri mu Rwanda cyangwa urahandi i Buganda ngo bavuga icongereza ngo kiragoye ngo sindacumva none ngo usengera he ngo mba njyamye ngo sindahamenya. Reka ndakubwire, zimira uja kurondera inzu y'Imana, zimira ugenda kumviriza ubutumwa mu congereza. Shishikara umuco mwiza Imana yagutahuje peu importe circonstances zawe, kuko ntibihagararira muri place geographique kanaka, ariko vyose bifitanye isano na engagement y'umutima wawe nico watahuye. Ukwizera ntigutangura igihe bimeze neza ngo buhagarare igihe bimeze nabi. Ukwizera kuri continuel. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Amina. Atakwizera ntidushobora guhimbara Imana. Mu yandi majambo, Vincent uza nkatanga example. Umuntu arakubwira ngo umunsi umwe mpemu yarankoze ko vraiment ngo nzohore ndakurihira loyer. Imana yarabimbwiye, Imana yabinyemeje. Okay. Kandi Imana yakunshize numvura umwana wanje. Imana yantahuje kukurihira loyer, nzohiriha. Naraciyemeze nicemezo nagiriye Imana yanje. Si wowe ndakigiriye Imana yanje. Warengana abakizo tuvuga. Ndavyumva Imana yanje. Okay. Ariko nkaca nitega Vincent kuko Imana yambwiye kumurira, nkatangura gufatira kwishimwa mfise ko nkatangura kumukoresha cyane kumwitega ko ibintu rimwe na rimwe atazonkorera. Hama Vincent yanse kunkorera vya bindi. Nkaca mva ngo yengo yanse. Nzora bijyanze ingena zoyiriha. Ndabihagaritse. Na madamu we ndabimubwira ndabihagaritse. Mugabo wawe yankoroze ndabihagaritse. Reka ndakubwira ikintu kimwe. Suko Vincent hari ikintu yakoze udashaka wowe ubihagarika, kuko ukwizera kudutuma duhimbara Imana ni ca kintu dushishikara gukora kuko Imana yakitubwiye, naho uyu muntu adapresenta position canke situation intuma no bimukorera. Atakwizera ntidushobora guhimbara Imana. Igihe mfise kwa kwizera ko nkamenya ko Imana yambwiye kumurihira Vincent, nzobikora gushika igihe Imana izombwira ngo bihagarike, ariko ntivyubakiye kuri relation ya jewe na Vincent, vyubakiye kuwavuze. Nimba wavuze akivuga rya jambo ngomba kubikora, n'igihe Vincent atareka arakora ibintu kunda bishaka. C'est ça la foi. Bantu b'Imana, ukwizera kudutera gushishikara gukomereza ku vy'Imana itubwira gukora. N'igihe Vincent yamvuze, ni bangahe bahagaritse kurihira amashuri abantu canke bakahagarika kugirira neza abantu kuko yakuvuze. Reka nakubwire, usa n'uwataye ukwizera kuko muhemu yera yakurongoye kubikora. Igihe yakuvuga muhemu yera ntiyakubwiye ngo hagarika kubikora. Rero ugomba gushishikara kubikora. Ni handi ijambo ry'Imana rivuga ngo nibagukubita n'ikofe utange n'itaba rikurikira. Reka nakubwire ngo hari igihe bakwambura ikoti, uravyumva, ugatangana n'ishati. Igihe cyose Imana iriko iraduhamagarira kubabarira n'abantu bamwe bagukomerekeje, ariko Imana ikakubwira ngo mubabarire, ukemera kubabarira, uba uri umuntu w'ukwizera kuko ukoze ikintu kiri contre nature, ariko ugomvye gukora ikintu kijanye n'icyo Imana iriko iragusaba muri kubu. Ibisigaye byose woshishikara gukora, ariko ukaba wahagaritse gukora icyo Imana ikirakubwira mu mutima wawe ugomba gukora. Ngira nakubwiye ngo Imana izohagarara kuri rya activite ikurindire gushika uyigarukeko, kuko we yinjiyemo ari yigusunitsemo kandi nigeze ikubwira kuyivamo. Donc reviens à la base. Atakwizera ntidushobora guhimbara Imana. Uraza abakristo kugira ngo
hasha muri iyi minsi by'igira 10 byose ndabihagaritse. Biragoye gukora icyo Imana igusaba atakwizera ufise, kuko iyo haje ivyago umuntu wa mbere dupakurura ni Mungu. Man, we muri iyi minsi bibaje sindaguha nawe urabibona kandi we wabizanye kandi uranabihagarika. Ashaka ndindire basa endizeme yanje zocika yo gukora yo kugira gastoke ku kwezi kuza. Uravyumva? Imana bakayipakurura, uravyumva? Kuko birakunaniye kwizera gukwiye kugira ngo uyumvire no mu gihe kitari favorable. Atakwizera ntibishoboka ko duhimbara Imana. Mu yandi majambo, atakwizera ufise mu mutima ntushobora gukora icyo Imana irikira gusaba mu mwanya wose. Uzogikora mu mwanya byumvikana kandi biri favorable, ariko hari ibindi bihuzobireka oya kweri ngo nayo nirabizi. Asante sana. Haleluya. 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 Igihe Paulo yandikira Timoteyo akamubwira ahantu ahatevye, igihe yamubwira ngo mwana wanje urinde umutima wawe, kandi ikindi kigira kabiri, uravyumva, ushishikare gukora igikorwa cibango ryawe, wihanganira imibabaro. Iyo Vincent amvuye ko canka akavuga ijambo ribi canka kankomeretsa kandi Imana yandungitse kuramvura ukuboko kwanje kuri we, ico yakoze kirambabaza, ariko kandi presence canka ukubaho kwa souffrance ntikwexclure ukubaho kw'Imana yamamagariye. Sinzi ko muko muranyumva neza kandi nkutanyumvise nimuva ngaha. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Igihe nafasha Vincent bimeze neza, nta gitangaza kinini cyari kirimo kuko twari dufitaniye ubugenzi. Ari igihe nshishikaye gufasha umuryango wiwe atari karandaba byiza, ariko nkabikora nk'umvira Imana, ico gihe abantu bose barashobora kuvuga ati uyu muntu vy'ukuri arumvira Imana kandi no muntu wo kwizera, kandi uyu muntu arabangukira Imana. Kandi ico gihe bigira impact nini cyane kurusha ivyo nakora Vincent akinyoboka. Mu ncamake reka mvuge ngo kwizera no gukora icyo Imana iriko irakubwira gukora mu gihe kidakwiriye. Ukwizera no gukora icyo Imana iriko iragusaba gukora. Ukwizera no kugendera muri instruction z'Imana no muri saison itari favorable. Iki nico catumye Yesu avuma igiti ngo pfu, akivumye abigisha barazazanirwa ukivumiye iki kandi ugisavye ivyamwa mu gihe atari co kwama ivyamwa. Yesu aravuga ngo tout arbre qui ne porte pas de fruits, mon Père atayabattre. Igiti cyose kitagira ivyamwa data azokigegena. Mu yandi majambo, nta gihe na kimwe kihari co mu buzima Imana itakwiteze ko kwama ivyamwa. Yo nyumviriza neza muntu w'Imana, nta gihe na kimwe mu buzima Imana itakwiteze ko kukwamira ivyamwa. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Uri igiti gifise ubuzima, watewe hafi y'amazi, imizi yawe irakorokera mu mazi, igihe ibindi biriko biruma muri saison itariyo, wewe mu masezo yose ufise ivyamwa, ibanga ryawe rihagaze gusa aho watewe hafi y'amazi. Nico gituma nta saison sèche haba aussi longtemps ikiyaga kikihari. Reka nakubwire ngo nta saison sèche, nta gihe c'ubugaragwa kihari ku buzima bwawe, kuko watewe muri Kristo Yesu. Nimba waratewe muri Kristo Yesu vuga uti amen. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Rero bandanya. Haleluya. Bandanya. Shishikara. Bwana sifiwe sana. Ushishikare kuba icyo Imana yaguhamagariye. Kubera iki? Aha niho Paulo arangiriza uyu murongo cyangwa umwanditsi w'Abaheburayo arangiriza umurongo mu gace ka kabiri. Uravyumva? Aravuga ngo kandi utizera ntibishoboka ko ayihimbara, kuko uwegera Imana akwiye kwizera yuko iriho igaha impera abayirondera. Il est le rémunérateur de celui qui le cherche. Mumviriza, iyo umuntu yegera Imana yizera ko iriho kandi akizera yuko ari iduhemba. Vincent,
nutanshimira ko ndakurihira loyer, Vincent nutashimira ibyiza ndiko ndagukorera, naho utabinshimira, jewe ndabandanya kubikora kuko iyantumye kubikora iyo negera niyo ihemba, nizompemba. Nta muntu azoguhemba, nta muntu ategerezwa kubwira merci. Merci iraryoshe, ariko niba atanayivuga ntubigire ikibazo kirekire, ntuhatebe cyane, ntuhamediteko, ntuhicare cyane ngo ntakinshimira asha ngo yamaze kumenyera, mubazi nitangura kubikora ngene yazarashima, ubu ntagishima yamaze kumenyera, reka ndabihagarike. No, shishikara kwizera, shishikara gukora icyo Imana yakubariye, kuko uwegera Imana agomba kwemera no kwizera yuko iriho kandi ihemba. Le rémunérateur niwe azotwambika igitsibo, niwe azovuga ngo kaze mwana wanje wabaye umukozi w'ingirakamaro, kaze mwana wanje wabaye urufatiro rw'umuryango wanje wawe, kaze mwana wanje wabaye urufatiro muri famiye yawe, kaze mwana wanje wagize akamaro mu gisagara cawe, kaze mwana wanje uruhuka ibikorwa vyawe, uruhuka ubutame bwawe, kuko narakubonye amajoro n'imirango ingene wakoze mu bihe bitoroshe. Kaze mwana wanje narabonye ingene bataguhaye n'amazi, kaze mwana wanje ariko narabonye yuko mu bihe bitari favorable ntiwigeze ubika igikoresho cawe. Akira igitsibo, ruhuka. Frema, Yesu ashimwe cyane, Yesu ashimwe cyane. Reka ndabivuge muri rundi rugezo gatoya hano, tutarasoma muri igitabo c'Abami. Reka ndababwire ngo ukwizera ni ikintu gikura. Ni bande bazi ko kwizera ari ikintu gikura? Rero ikibazo nshobora kukubaza, mbega ukwizera kwawe ko kurashishikara gukura? Haleluya. Ukwizera ni ikintu gikura, kandi duhamagarije na wowe kugira ibishoboka byose kugira ngo ukwizera kwacu gushishikare gukura. Haleluya, amen. Kuko uko kuzokura cyane niko kuzodutwara mu kumvira. Mu yandi majambo, nta muntu yumvira adafise ukwizera, kuko nababwiye Imana ikubwiye ngo tanga agahuzu kawe gashasha wari uzi ko uzopindamwo, Imana ikabwira ngo gagaheja nine, uravyumva uzokamuha gute muri wowe atakwizera yavuze, hama ngo ukarekure naho udafise iyo uzokwambara kuri mariage ya Jacqueline. Ako gakanzu gafise ko imipango myinshi, ariko n'Imana yamaze kugapanga k'umupango. Kugira umupango w'Imana bari wunesha uwi wawe bisaba kwizera. Mu yandi majambo rero, umuntu atizera biramugora kumvira. Umuntu adafise ukwizera kumvira bica bimugora. Nico gituma avuga ngo ntawo muhimbara atakwizera. Urugezo rwawe rwo kumvira Imana no kutayumvira rwubakiye ku kwizera ufise kuri iyo Mana yo mu ijuru. Haleluya, amen. Sivyo gabandugu bapendwa? Haleluya. Reka mvuge ngo ntitwavutse dufise ukwizera. Ukwizera si ikintu umuntu avukana, kandi ukwizera ntimukigereranye na optimisme cyangwa umuntu abona ko byose ejo bizogenda neza. Ukwizera si ikintu tuvukana, ariko ukwizera ni ikintu gikura, uravyumva, bivanye n'ingene dushishikara kumenya icyo Imana ishaka. Kuko ijambo kwizera ntiribaho ukuyeho Dieu canke icyo Imana ishaka. Ngo Jesse nizera Imana, nizera abapfumu, kose ukwizera uko nukuraguza. Ukwizera biri applique kuri foi ku cyo Imana ivuga. Haleluya. Rero biragoye, uravyumva, kandi bizokugora, uravyumva, gushishikara muri uko kwizera muri ubwo buryo, sivyo? Ndengana mvuga ivyo bintu bike sivyo? Ntitwakuvukanye, siko? Kandi ni ikintu kigomba gukura, ivyo nabivuze ko, uravyumva. 2 Rois, imbere ko dusoma 2 Rois, unyemerere wandikiye imirongo ngiye kuguha gatoya iza kukwereka igihe cyose Yesu yeretse abantu b'Abayuda katakwizera bafise.
abayuda barasenga ariko ntibari bafise ukwizera. Ni bande muri mwebwe muzi ko umuntu ashobora kuba asenga ariko atakwizera afise? Gusenga bigasicika nk'umuco. Yesu yabwiye abayuda ngo mwe nta kwizera mufise. Pourtant barasenga. Ndatinya yuko hari abantu dufise muri kino kibanza basenga ariko batizera. Rero uve muri kategori y'abasenga winjire mu mugwi w'abizera. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Kuko kwizera niko kuduha kunywana n'Imana, ukwizera niko kuduha kwambika ukwera, ukwizera niko kuduha kubona ibitangaza vy'Imana, ukwizera niko kuduha kunesha muri ubu buzima. Matthieu 6, 25 gushika kuri 34. Wandike ntawo nsoma. Aho Yesu yereka abantu ati mwa abantu b'ukwizera guke. Matayo 6:25 gushika kuri 34. Washobora no kwandika Matayo 13 guhera kuri 53 gushika kuri 58. Uravyumva? Aho nigihe Yesu yabwira abayuda ko batizera. Ariko kandi ikindi gitangaje n'abandi bamukurikira bakabona ibitangaza iminsi yose, Yesu yarababwiye ko atakwizera bafise. Ivyo navyo nashobora kubibona muri Matayo 17 guhera ku murongo wa 14. Aho Yesu abwira abigishwa biwe ati mwa abantu b'ukwizera gukeye. Matthieu 17:14. Matayo 17 guhera kuri 14 ukamanuka. Canke Mariko 16 guhera ku murongo wa 11 gushika ku murongo wa 14. Mariko 16 guhera ku murongo wa 11 gushika kuri 14. Aho Yesu abwira abigishwa biwe ko atakwizera bafise. Mbega bishoboka gute ko abigishwa ba Yesu batari bafise ukwizera? Mbega birashoboka ko uri ngaha anya atakwizera? Haleluya. Ivyo onya bigarukana umutima wawe kwisuzuma no kuraba mbega uhagaze gute mu rugendo rwawe n'Imana. Kuko kubura ukwizera narabivuze kwa Mungu wahera ni kubura moteur ituma ubuzima bwawe buryoha. Nyanakubwiye ngo ubuzima bw'umuntu buraryoshwa n'urugezo rwo kwizera afise. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Amen. Abami ba kabiri. Ndashaka kurangiriza kuri iyi nkuru n'igihe wowe utanyumvise neza kugira ngo wumve ico nako ndashaka gushimikira ko muri kino gitondo. Haleluya. Haleluya. Ugomba gushishikara kumvira ujya mugabo wawe n'ahari compliqué. Ugomba gushishikara kugirira neza n'abantu bamwe bamwe batabikwiye. Ugomba guhagarika gupimira ivyiza ukorera abantu ku vyiza bo bagukoreye canke kuri réponse batanze ku vyiza baba bakoreye hirya y'ejo. Ariko wewe wahamagariwe kugira neza. Wewe mu kuboko kwawe havamwe ivyiza, umeze nka so. Haleluya. Mu bikorwa vyawe nta bikorwa vy'imfa gusa bipfuye vy'umubiri bihari, ariko ibikorwa vyawe byose birahumekewe na mpwemu yera. Rero reka guselektiona bugirira neza ufatiye ku vyo bo bagize, ariko kandi wowe ushishikare kugira ico Imana iri kirakubarira, kuko Imana yakugize kuba umuntu adasanzwe. Haleluya. 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 Urazi ico mushiki wawe akeneye kandi wowe uragifise kandi wowe kimufashisha. Ariko banza kugenda mu gitabo c'amateka ukaraba ryari yo barakugiriye neza. Uravyumva? Hanige mpora no mu miryango, usanga mu miryango rimwe dufise amakaye y'abantu baduserutse ko mu guca ku mazi no kuganduka. Uravyumva? Cyo gituma ku envelope dushira ko amazina yacu bagaca bandika ngo Kagise Mark. Ha munsi nawe nazobura ugacuja muri ka gatabo kumbukumbura Torate. Ukarzingurura ukarabaho Kagise Mark, ariko bati Kagise Mark cagiye twaca ku mazi yatanze 40. Okay. Mada tegura 40. Reka nakubwire nawe utonsanga mu gitabo cawe uzungirire neza. Yesu ashimwe cyane. Wumva ico mpwemu yera reka rakubarira. Yesu ashimwe cyane. Kuko ibikorwa Imana iha agaciro ni ibikorwa bivuye mu guhumekwa no guhumekirwa na mpwemu yera. Haleluya. 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 Rero muhagarike kwishurana amadeni. Si ibintu by'amadeni, ni ibintu byo kugira neza. Twavutse kugira ngo tugire neza. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane.
reka ndakubwire naho udenonsa abantu bagira nabi, reka ndakwibutse muri kino gitondo ngo wavutse kugira neza. Uri igikoresho c'Imana co kugira neza, uri igikoresho c'Imana co kugirira abandi neza, uri instrument y'Imana yo kwerekana ubwiza bw'Imana na grace y'Imana ku bantu. Yesu ashimwe cyane, haleluya. Uri igikoresho Imana yitiza kugira ngo yereke abantu bakwiriye n'abadakwiriye yuko Imana yabibutse. Yesu ashimwe cyane. Nico gituma ntugirire neza biwanye canke abo muvukana gusa n'abatabikwiriye ngo ngo nenga shangwa kakazi ngo ndakaronse ngo ni kuko ashangwa ntubanza kurondera ngo mwene wacu. Reka navuga ikintu kimwe, ivyo bintu vya mwene wanyu toka. Reka nakubwire, girira neza mwene wanyu ariko muhemu yera muri activity ariko arakora mu buzima bwawe, nagarukira kuri mwene wanyu. Ashobora no kugirira neza type moya compliqué atanaho mwahuriye, ariko Imana ikamwerekera kugira neza yuko yibutswe n'umunyamahanga. Yapfukama akavuga ati Imana ndagushimira kuko wakoresheje ujya muntu hatanzi ugacika sujet ya louange mu kanwa k'umuntu atarabibereye. Nimuve muri ayo makrishe yo gushiraho inzitizi. Ivyo nivyo bituma abantu badashobora no kugendera mu kwizera canke ngo babe obéissant kuri Saint Esprit, kuko baramaze kubwira Saint Esprit ngo ico uzombwira nkorera mwene wacu nzogikora, ariko ikizogenda hirya ya mwene wacu nzobanza kuciyumvirako. Niyo bimukorera mwe ati ndaguhaye aka kazi ugashaka kura amaso yuko agira hafa gupfukamira, ntakeneye kugupfukamira. Wowe nta kindi uri igikoresho c'Imana, uri umukozi w'imbura kimazi yakoze ivyo yategezwa gukora. Point est très à la ligne. Baguhaye merci pokea, batayiguhaye pokea, azoguhemba. Na kare niwe yagutumye niwe afise ico yoguhemba. Mbwira umeshante ntusubire. Bwana sifiwe sana. Ndarangiriza kuri iyi nkuru. 2 Rois chapitre 4 verset 2 Rois chapitre 4 verset guhera ku murongo w'8. Umunsi uri izina Elisa aja Ishunemu, kandi hariho umugore w'umutunzikazi aramugobera ngo amuzimane. Maze uhereye ico gihe iyo aciye aho yamajayo bakamuzimana. Bukeye nyamugore abarira umugabo wiwe ati mbona uyu muntu ko ari uwera kandi n'umuntu w'Imana, enda tumwubakire akumba hejuru ku nzu, tumushiriremo uburiri n'ameza n'intebe n'itara, maze yaje kuturamutsa azahora araraho. Umunsi uri izina araza aja muri ako kumba araraho. Abarira umuntu wiwe Gehazi ati mpamagarira uwo mugore w'umunyashunemu. Amaze kumuhamagara aramwitaba. Abarira Gehazi atumubarira uti ko watwitwararitse bene uko, uti none yo gukorera iki? Uti mbega uragomba kuvugirwa ku mwami? Uti canke kumugabisha w'ingabo? Aramwishura ati oyaye, nzokwigumira ngahi wacu. Maze Elisa arabaza ati none twomukorera iki? Gehazi aramwishura aterega nta mwana agira kandi umugabo wiwe arashaje. Aramubarira ati muhamagare. Amaze kumuhamagara araza ahagarara mu itangaza ry'umuryango. Elisa aramubarira ati umwaka ugeze aho ugeze uzoba ukikiye umwana w'umuhungu. Nawe aramwishura ati sigaho nyabona muntu w'Imana, reka kumpenda jewe umusavyi wawe. Hanyuma uwo mugore asaminda. Nimba utatawe ivyo navuze kare hose, iyi nkuru irabigutahuza neza. Bibiliya itubwiye uyu mugore umutima yagize. Uyu mugore, reka abantu b'Imana babwira ikintu kimwe, nta condition canke nta bintu dukwiye kurindira ko Imana ikora kugira ngo natwe dukore ico yatubwiye. Hari ikintu natahuye muri uru rugendo, hari Imana idusaba ibintu menga ntiyari ikwiye kudusaba, ariko niyo ibidusavye ibizigitumira bidusaba. Abantu benshi ivyo babuze biriko birababuza gukorera Imana. Abantu benshi ukwizera kwabo bakubakiye canke kuri affecte n'ivyo mu buzima bimaze igihe biriko biraba affecte.
Bibiliya itubwiye ngo uyu mugore yari umugore afise umugabo ashaje bakuza ata mwana bafise. Bantu b'Imana, ndemera yuko kubura mu buzima ni ikintu kitubabaza. Iyo umuntu aburaniwe, iyo umuntu afise icyo abuze, uravyumva? Iyo ubuze amahoro mu rugo, iyo ubuze ivyo ugabura mu nzu yawe, iyo ubuze amagara meza mu nzu, iyo ugwaje, iyo ugize gute, ni gute iyo Mana ishobora kuza kudusaba ikintu tuyikorera igihe hariho agaprobleme dufise? Je mpora ntangazwa n'Imana, kubera ko Imana iduhamagarira gukorera ibintu ukibaza ati Mana, kuko rimwe uhamagarira umuntu umenga ni wadashoboye ukamuhamagarira gukora ibintu igihe hariho undi umenga ni washoboye atari wo wagiye kuraba. Mbega Imana ifatira kuki mu kuduhamagara? Mbega Imana ifatira kuki mu kukugira isoko ry'umugisha? Mbega Imana yubakira kuki mu gukonfia umuntu responsabilité? Hariho abantu benshi Satani yabeshi ikinyoma c'ubuzima kibabwira yuko abantu duhagara ngaha kuri podium turasabwa cyane kwera no kugororoka, tugasabwa cyane gusenga no gusoma ijambo ry'Imana kurusha abandi. Ariko abantu b'Imana, ndagomba uyu munsi mu bitahura ahantu mwicaye muri kino kibanza, umuntu wese yicaye ngaha muri kino kibanza Imana araguhamagaye kuyikorera. Umuntu wese ari appelé à l'œuvre de Dieu. Icari cyo cyose Imana araguhamagaye kwerekana ishusho ryayo mu isi. Mbwira mu cyane turi umukozi w'Imana. Umukozi w'Imana si umupastor. Umviriza, tumaze kuba abana b'Imana twacitse abakora mu nzu kwa papa. Haleluya, haleluya, haleluya. Twese turashobora kubona ikintu gikenewe, twese turashobora kubona ico humanity ikeneye, twese turashobora kubona ico imiryango yacu ikeneye. Hari abantu muri mwebwe muva mu mafamiye arimo amakonflikt kuva kera. Hari abantu muri mwebwe mufise amafamiye ataramukana ku buryo abakuzina n'abakuze bawe ntabuzi, barakubuje no kubapepera, wowe urakijijwe ariko nta exception uri kuragira. Ahubwo uvuga uti mbeba ya murafanikira ngo turafanikira ko ntidukundana. Wewe wagiye gute muri iyo jeu ya famille yawe? Igihe umuco w'Imana wakurasi ukakira gakiza, ushobora kuba gutugifatanye nabi wanyu mu kubona ujya mujyango kujya aho mwabise abarozi, wowe ufise preuve zihe karabarozi. Ubu nawe uri kuravyara utwana tutazogenderanira n'utwana twanaka ngo bararoga. Ivyo wavyakiriye bivuye mu maberebere y'imihari n'amakonflikt n'injyane zo mu muryango. Ubu unyuri deuxième génération, en plus warakijijwe, warogejwe n'amaraso, uri kugenda mu ijuru, ujya mu muryango mwarawutaye, urakeneye kubona ubuntu bw'Imana, wewe wirirwa ngaho udufenta n'amaboko yadugije, ariko ubuzima bwawe si instrument y'Imana kuzana transformation muri iyo famille déchirée. Kuki muntu w'Imana wemera kuba igikoresho c'ubundi bwami? Kukiga muntu w'Imana wemera kuba instrument y'ubwami bw'umwiza? Kukiga muntu w'Imana ono ya famille yawe wiyatasha n'ibikorwa by'umwiza igihe wowe wahinduwe gucika umwana w'umuco? Reka ndakubwire, position yabi wanyu ni kudisqualifier canke ni kwexonera kuri obéissance au Saint-Esprit. Saint-Esprit araruta biwanyu. Ndavuze ngo mpwe muyera araruta biwanyu. Haleluya. Nimba ujya mwana wa Matayo agomba kugirirwa neza ukamenya ko umugirira neza, reka abone, reka ujya mujyango wa Matayo ubone iciza kivuye mu kuboko de l'autre côté biciye muri wewe. Nibaza kurimbura amateka yawe bazosanga uri umwana wakijijwe, bacavuga ngo Imana yiwe niyo, reka tuyikurikire kuko yaratweretse ubudasa. Vy'ukuri nta ciza cari kuva hajya kiretse hagakiza kashitse. Ndabona uyu mugore, reka ndababwire ukuntu nibaza twe abantu bo muri no misi tumeze. Uyu mugore arashaje, umugabo we arashaje, barafise igiceri, arakunda Imana, ariko Imana arabimye umwana. Barakuze, barashaka umwana ntawe baronka. Abantu b'iki gihe, iyo dufise ibyo dushaka ko Imana iduha ikabitarabiduha, umenga ntituba tukiri prêt, ntituba tukiri na sensible kuco yo yishaka kudutuma gushika umunsi zotwishura. Uyu mugore aranyigisha icigwa gikomeye nshaka kurangirizako. Uyu mugore aranyigisha yuko ibyo dukorera Imana ntituyibikorera kubera igitigiri c'ibyo yo yadukoreye. Ibyo dukorera Imana turabikorera kuko tuyizera, kandi no mu kubura kwacu kwa wa mwana
tukizera yuko naho atawe dufise ntibihindura ko Imana ari Imana yacu, kandi ko idufise ku mugambi mwiza, kandi ko itwitwararitse, kandi ko idukunda naho itaraduha umwana. Ntaraguha fiyanse, ntaraguha akazi. Reka ndakubwire abantu b'Imana, ikintu ca mbere kibisha ubuzima bwacu ni ivy'Imana itaraduha. Woza akazana mwese, akazana muri testere, agatesta urugezo rw'umunezero canke umubabaro mufise, muzosanga kenshi umubabaro wacu no kuvangirwa no gucika intege kwacu bihagaze ku vy'Imana itaraduha. Rero uyu mugore anyigisha ikintu kimwe. Ndumva mu mutima wanje mvuga nti Imana, sinkabane na wewe bivanye ivyo wampaye, ubindinde mu izina rya Yesu Kristo. Ndakwifuriza ngo kwizera kwawe kugushikana ahantu utabana n'Imana bifatiye ku vyo yaguhaye. Kuko iyo tumaze kuvangirwa n'ivyo atarakora, ducika abanebwe kandi tugacika abakozi ba buhoro buhoro kuko ntaratwishura. Uyu mugore Imana ntiyari bwamuhe umwana, ariko ni gute uyu mugore Imana ifitiye ideni, kumbura afitiye n'umuhari, abonye umuntu w'Imana arabwira umugabo we ati sheri, uyu muntu yamaca imbere y'inzu yacu asa n'umuntu w'Imana kandi aragororotse, nyemerera ya sheri uyu muntu tuzohore tumwakira tumugaburira agiye gukorera Imana. Umugabo aravuga ati yakumugaburira gusa, reka tumugaburire mwakira. Ujya mugore aragenda kwibarara, shalom, bona sife mutumishi wa Mungu, twashaka kubagaburira, turabona ko murushe, ejo nakubonye uciye nga anya, twumva no kubidushaka kubagirira neza, uri umuntu w'Imana. Elisa caraza arinyavya, aricara mu nzu, ararambura ikirenge nk'uko mu mico y'Abayuda vyari bimeze, bakamukosha hajya n'imiguru, baramwoza ibirenge, uravyumva, baramugaburira. Elisa araheza gufungura, arabandanya gukorera Imana, uravyumva. Ujya mugora kama mwakira, uno musi bwakeye neza hariya, iyo roye vyiriwe neza, akaza aramugaburira. Hariho abakristu benshi bafise ibintu bakora, ugasanga akatanga amashikanwa yose, okaziyo zose z'amashikanwa, ngo ni semence, kuko biravuga yuko dutanze duca turonka, ni semence. Mbega umunsi wabandanije umaze imyaka usema ukaba utararekolta, mbega wowe ugisema au même rythme? Igituma utagisema nuko semence yawe itari kiva mu kwizera. Igikorwa cyose ukorera Imana muri attente y'akanyishu izokuzanira, haheze umwaka itarishura, abantu baraza kukuraba muri ryashaka bakubure, mais au fond umechanganyikiwa kwa ndani. Mungu alikawia kujibia, sasa na unashimamisha, unamtia Mungu muambargo. Iki ni ikimenyetso cyo kutizera, kuko reka ndakubwira umuntu mukwiye gutanga amashikano, ukwiye gutangira Imana kuko ari Imana. Uravyumva? Ebana ego mpwemu yarakwinspirirwa gukora ikintu kikaba kigikogwa kiri prophetique, ariko reka igice kinini cyo gutanga mu buzima bwawe ugikoreshwe no kumukunda wewe, no kuhokonesa icarico, no kuri souveraineté, no kububumana. Reka offrande yawe uyihe umuremyi w'ijuru n'isi. Uyu mugore yarakiriye Elisa. Je nibaza ko Elisa arameze nk'abapastori muri iki gihe. Turamaze kumenya abakristo, iyo ubona umukristo agira utuntu twinshi twigoro kurusha abandi, ugumurindire kumenya ikintu yiteze. Nibaza ko Elisa ujya mugore acaraza arasoya aregera umugabo bati sheri, ujya mukozi w'Imana naho tumugaburira ataha kure. None inzu yacu fondation twagize ni ya etage, ako ni gihe twubaka twagize akanivo ko hasi, uravyumva. Sasa rero urashaka kunyemerera tugashira ku yindi nivo yo hejuru kugira ngo basi uyu mukozi gumunda abamata, uravyumva, kugira umukozi w'Imana aje azohora ajyama hajya hejuru, uravyumva, icicika inzu yiwe. Uyu mugabo aramubwira ati okay madamu ubaka. Je muranimvira rero Elisa kaza gafungura bakamugaburira, akabananya gukorera Imana. Imagine akabananya gukorera Imana, ariko kandi Elisa kandi agasubira kandi akagaruka agataha, akabona bari muri chantier, ibikorwa mubigejeje kure, mugeze kuri rento, shabigejeje kure, mugeze gusakara, asha ibintu beze neza. Kumbe vraiment bariko baramwubakira inzu umutumishi wa Mungu, uravyumva, sans revenu sans quoi, bako baramwubakira ijyanzu. Baje kuyimwubakira bacamwe ngo ega ijyanzu ni yawe, bamwenstara
hajya muri kijya cumba ndakubwire Elisa yarajyanye akumva igitanda hari ibitanda bicumita. Elisa byananse ko sinzira akabaza Gehazi ngo mbega uyu mugore twomukorera ikigeno mumbarize je ndi umugenzi wa Leroy ndamuvugire ku mwami ujya mugore ngo genda umubwire uti umugore akishura Gehazi ati oya nibikenewe je nzokwigumira ngasi nkeneye umuntu amvugira ku mwami. Elisa akimva tunone uyu muntu ndamukorera iki uyu muntu ndamukorera iki uyu muntu ndamukorera iki kuko ni 2-0 bouffe maison 2-0 ntegeza ku marka B tumukorera iki. Gehazi nawe nisutwa. Gehazi aramubwira ati kubona uyu mugore hakuzala mtumisha wa Mungu mama hakuzala uravyumva ntiyavyaye. Elisa aravuga ati amina uravyumva aratubwira Gehazi ati genda umuhamagarire ujya mugore ngo araza hagarara mu muryango w'icumba cawo arahagarara. Elisa aramubwira ati mama Imana iraguhaye umwana. Ujya mugore ati reka renda kubwira ikintu kimega mukozi w'Imana turakundana ndakubaha uravyumva urumugisha ariko ndakwinginze nguma numva umengo umushaka ivyo nkorera nguma numva umengo ufika umushaka kungirira neza. Reka nakubwira ikintu kimega mukozi w'Imana ivyo nagukoreye byose ntaco niteze en retour. Ivyo nagukoreye byose nabikoze ndabikorera Imana. Ijwi ry'Imana ryaranje mu mutima wanje numva no kugirira neza kuri umuntu w'Imana naho mbuze ndacari sensible kwijwi rya mpwemu yera. Naho mbuze naho ntaruvyaro mfise ntivyanyafekse au point yo kuva kwizamu ryanje. Ego umwana naramushaka ariko kandi n'igihe Imana itaramumpa ariko ndumva nshaka kuyikorera ico izombwira cose. Ugukora kwanje ni kuri conditionné na réponse z'Imana. Ugukora kwanje kubakiye muri foi mfise mu Mana. Mukozi w'Imana wewe nako kabebe rudisha nyuma nako nkene ivyo nta nivyo iyo ni sujet naje n'Imana twaraturunye page. Reka kugaruka kuri ico kintu nta no kwizera nkifitiye umwana ariko ndizera Imana nico gituma nakugiriye neza. Haleluya. Nta kwizera kwigitangaza nkifise ca guérison sur le plan physique ariko ndacafise ukwizera kwa souveraineté na obéissance à Dieu. Ni contraste ni gute utaciteza umwana ariko ugakorera Imana. Uravyumva mu yandi majambo nuko quelque part service na culte yatanga offrande yatangiye Imana ntiyari yubakiye muri expectation ariko icakorera Imana cari cubakiye kuri la reconnaissance, la seigneurie de Dieu, la grandeur de Dieu, uko Imana iri, n'ingene turi dédié, n'ingene twatanzwe. Paulo mu rujya murongo mutasomye, Paulo yabwiye Timoteyo ati ushishikare kurinda umutima wawe, ushishikare kwihanganira imibabaro. Ati nanje ndiko ndashishikara gusukwa nka libation. Paulo adefinisa ubuzima bwiwe nka ya parfum basuka ku muriro. Avuga ngo najewe ndiko ndasukwa. Haleluya. Nararangishije urugendo rwanje ndacazigamye kwizera ariko meze nk'umuntu ari karasukwa. Igihe umuntu ari karakorera Imana ibintu byose bitari parfait mu buzima inyishu zose ashaka zitahari ariko kandi agisuka ubuzima bwiwe bantu b'Imana ukwizera kudutera kwemera gusukwa. Ati nanje mwana wanjye ndacari gusukwa ariko ndarindira igitsibo nzohabwa. Reka ndangize mvuga gutya muntu w'Imana. Aka kana gaca karavuka ariko ndashimira Imana ko uyu mugore yakoreye Imana itaramwishura. Nawe reka ndagutumire genda ukorera Imana itarishura ariko yikorere. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Ndasubiriyemo ngo genda ukorera Imana itarakwishura. Haleluya. Hamuyikorere nkuko wishuwe. Yesu ashimwe cyane. Ariko yikorere. Erega akana karavutse uyu mugore n'umutama baraheka. Bwana sifiwe sana. Ariko plutara akana karapfa. Gapfuye ujya mugore avuga ati harimo mwarancokoje. Aca aravuga ati ebana ntekerera impuzu. Akana karapfuye uyu mumama ari no grave. Niyagira na anterema. Niyagira nikiriyo. Baraza aravuga ngo pole condoléance conjugaison zose doradugira turemesha abantu niko bimeze bisisi wacu hatwese tuzotaha ya majambo tuzovuga. Umugore avuga ati mwese muhore sishaka kundemesha ndagiye. Acaja ku musozi kurondera Elisa.
ebana Elisa kimubona umutima urasimba ngo pa, aca atuma wa mukozi wiwe n'amanita, umukozi w'Imana Charnel wo mu mubiri yitwa Gehazi. Yari special ariko ari umunyamubiri, ntiyanabona n'abamarayika babakikuje, we ntihababona. Uravyumva? Ugushaka naho yarinda kumusanga ngo Mana mwereke ingabo zidukikuje agacarema, sivyo Gehazi. Uravyumva, ubu ni type y'abakristo bari mu ishengero ariko simutebeko siko. Ebana Elisa arabwira Gehazi ati Gehazi, ndabonye wa mugore araje kandi ukunda mubona ikirere, ndumva ko ndagusavye ugende umundabire. Gehazi acaraza ariruka aramanuka imisozi, arashikira imbere wa mugore, aramubwira ati mama bwana asifiwe sana. Uravyumva, mbere na yeye alikuwa na sura ya kazi, bwana asifiwe sana, amen. Aramubwira ati ndagufasha iki? Ujya mugore aramumenya ko ari wa mutipe atagira n'ivy'umwuka. Ujya mugore aramubwira ati reka navuga ikintu kimwe, wowe nta kintu na kimwe tuvugana, nkeneye ujya sobuca. Erega igihe kimwe Elisa aranamuderega autorité kuja kuresolve ikibazo. Ujya mugore aramubwira ati Gehazi, twarabanye ndakuzi, uravyumva wewe nta kintu na kimwe ushobora kugenda kuri situation yanjye, nshaka sobuca. Ashikiriye Elisa ujya mugore, umwana yamusize muhira yapfuye, yamusize hakurya. Ashikiriye Elisa aramubwira ati muntu w'Imana, wewe ujya mwana niwe wamumpaye, ntabona gusavye, nta nubona ari inciteze, ariko sinzi ko wewe n'Imana yawe mwashatse je kumprovoka. None raba wa mwana arahwereye, uri mu mahombi, ngo tugende. Sha Elisa cari ipanga, yo ndabona Elisa avuga ati bashe nibara. Elisa ashitse mu cumba aho wa mwana wa yarari, Bibiri ivuga ngo Elisa mujyama ko umwana arazuka. Uyu mugore acika la première personne de l'Ancien Testament à expérimenter la résurrection. Reka ndakubwire, korera Imana, uravyumva, uratse gusa kwizoguha n'umwana, ariko kandi izoguha ko experimenta ikintu abandi bataracamwo, kuko washishikaye kuyizera no kuyikorera no kuyizigira no mu bihe byawe bigoye. Imana ibahezagire. Bashobora guhaguruka tugasenga Imana. Haleluya, 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 haleluya. Je ndakunda kukwizera gutuma abantu batabivamo, ndakunda kukwizera. Haleluya. Ndasenga ngo Imana ikumpera umugabo afise ukukwizera aho yubakira Elisa kandi atamwana afise. Ndasenga ngo Imana iguhe umugore afise bene ubu bwoko bw'ukwizera. Haleluya. Aho ashobora, reka ndakubwira, ndasenga Imana ikumpera abagenzi bafise ubu bwoko bw'ukwizera, aho boba uguhinduka n'ihindagurika ry'ibihe bitabatera kudemisiona, ariko bashishikara bafunctiona muri kwa kwizera nyene. Bakavuga ngo nta kintu na kimwe twoguza kumwumvira niyo ndahiro yacu. Haleluya. Ndashishikara gusukwa. Haleluya. Hari umuntu ari ngaho muri kino gitondo umeze nk'umuntu ari karasukwa. Yesu ashimwe cyane. Hari umuntu ameze nk'uri kumurira ari karasukwa. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Ariko uvuga uti Mana, naho umenga ndiko ndasukwa. Haleluya. Naho umenga ndiko ndaba versé sur le feu, ariko Mana ndashishikara kuko warambwiye, kuko warantahuje. Simva muco wampamagariye. Haleluya. Kuko ndabizi neza uzompa igitsibo. Washaka kuduza ijwi ryawe ugatanga gusenga. Haleluya. Ndashaka ijwi ryawe. Haleluya. Lembloche teleko tileboshe teleko sete. Lembloche teleko si teleko. Si saha yawe yo gutaha, ariko ni saha yawe yo gusenga. Haleluya. Lembloche teleko setele. Hari ibintu Imana yakubwiye, hari ibintu Imana yagushize mu mutima wahagaritse. Haleluya. Hari igikorwa cahagaze. Ewe Timotheo mwananje, ntuzumere nka Dema yantaye akabivamwo, ariko mwananje, urinde umutima wawe, ushishikare kwihanganira imibabaro, ushishikare gukora igikorwa civuga butumwa, ushishikare gukora ibijanye n'ibango ryawe, witeze kuzokwambika igisibo, witeze kuzokwambika igisibo. Bantu b'Imana, hari igihe abantu batazoguhemba, ariko bo bazoguhemba. Mwumvire gusa, muyoboke, mukurikire, umvirize icyo avuga, ntube etufe, ntiwononwe n'ivyo atarakora.
ariko kandi ndasenga muri kino gitondo ndasengera umuntu wese afise ivyo yabuze. Ndavuze ngo uko kubura kwameze nk'amahwa mu buzima bwawe, uko kubura kwameze nk'ibihome, uko kubura kwameze nk'uruhuni ku maso yawe, uko kubura kwabuze nk'ikizibira amatwi ntucumva ico muhemu yaravuga. Ndavuze ngo mu izina rya Yesu Kristo, reka ibitarakoreka ntibikuzivye, reka ibitarakoreka ntibigutware sensibilité kuri Saint Esprit, ariko ndasengera umuntu w'Imana, sois sensible au Saint Esprit, sois sensible au Saint-Esprit, sois sensible au Saint-Esprit, marche par la foi. Umva ico muhema avuga, umva ico muhema kubarira, hamutambukire mukwize. Lendere kote lebo, shetele koti lebo. Ndagomba kumva abasenzi muri kino kibanza, ndagomba kumva abantu bahamagara iyo Mana. Umuhamagara uti Mana kuza ukwizera kwanje, hahandi vyugariye kuza ukwizera kwanje. Muhamagara umwe uti Mana uzuza, Mana nkuza, Mana nkuza. Abigishwa barabwiye Yesu ngo twongere ukwizera, ukwizera kurakura, ukwizera kuraja imbere, ukwizera kurakomezwa. Ndavuze ngo mu izina rya Yesu Kristo, reka no muri ibi bihe vyawe akongera ukwizera. Uracakeneye kwizerera urugo rwawe, uracakeneye kwizerera abana bawe, uracakeneye kwizerera igihugu cawe, uracakeneye kwizerera abawe, uracakeneye kwizerera ibikorwa vyawe, uracakeneye kwizerera urudandazwa rwawe, uracakeneye kwizerera amashuri yawe, uracakeneye kwizera. Uko kwizera kuzogushoboza gutambukira mu vy'Imana ivuga. Lendele kote lebo, shetele koti lebo, lendele kote lebo, shetele kote lebo, lindele ko shetele lebo. Ari abantu muhemu yaragomba guhembura muri kino gitondo. Haleluya, ni wakiri Imana igomba gukora. Haleluya, ni wakiri Imana igomba gukora. Wubaka ukwizera kwawe, wubaka ukwizera kwawe. Umwanditsi wa Bibiliya yanditse aravuga ngo travaillez à votre salut. Bandanya gukorera agakiza kawe, bandanya gukorera agakiza kawe, bandanya kubagarira umutima wawe. Imbuto y'Imana yaragutewemwo, ariko kandi hameze nk'akuzi ivyimeza. Ariko navuze ngo mu izina rya Yesu Kristo, bandanya kubagarira ico Imana kirakora mu buzima bwawe. Igikorwa c'Imana mu buzima bwacu kiracabandanya. N'uyu munsi ariko arakora, no muri iyi minsi ariko arakora. Ntiyahagaritse activité spirituelle ku buzima bwawe, ariko kandi nibi bihe ni teste yawe, ni teste. Ni gute wo mukorera uri muri chômage, ni gute wo mukorera waburaniwe, ni gute wo mukorera bagutaye. Yes, wo mukorera kuko bitava kuri ivyo bintu byose. Birashoboka ko wari waravyegamiyeko, ariko hari ivyo twegamira Imana ikabihenura kugira ngo twigishe kwegamira yo yonyene. Niwe musego, niwe musego, niwe musego, niwe appui. Il est notre appui, il est notre appui. Haleluya, 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 haleluya. Sengera umuryango wawe, sengera famiye yawe, sengera abawe, sengera ivyo Imana iriko irakurungikamwo. Haleluya. Bamwe Imana yabagize abatanga, abandi Imana yabagize abafise don ya generosité nk'uyu mugore, abandi Imana yabagize abafise ingabire za administration, abandi Imana yabagize abafise ingabire zo guserva mu buryo butandukanye. Haleluya. Ico Imana yaguhaye cose nukureho amahwa akubwira ngo ntigishobora gukora, kirashobora gukora. Birashoboka, birashoboka muntu w'Imana. Uravuga ngo ndi muto, birashoboka. Uravuga uti narapfakaye, birashoboka. Uravuga ngo sindabitahura, sindabimenyera, nta experience, birashoboka. Byose bishobokera uwizera. Mwami Yesu, ndaguhaye icubahiro muri kino gitondo. Ndasengeye ishengero ryawe Mana, ndasengeye umuntu wese ari hano muri kino kibanza Mana. Ndasengeye Mana ku buryo bw'umwihariko abantu Mana bahagaritse gukora, abantu bahagaritse Mana mu ijuru ivyo babahamagariye, abantu batakicumva ico uvuga ngo bagitambukiremo. Ndakoretse cyane cyane abafise ama excuse n'ama pretext menshi y'ivyo badashobora gukora, bagifise ivyitwazo, bavuga ngo ntavyo nokora ubu, bavuga ngo narindiriye ibintu bihere, avuga ngo narindiriye ngo ibi byose bibanze bihere. Ndavuze Mana ngo mu izina ryawe, reka bakumenye kuri Imana y'ibihe byose, reka bamenye kuri Imana idakangwa n'ibihe, reka bamenye kuri Imana itubakira ku bihe kugira ngo ikore, uri Imana yubakira ku bushake bwayo kugira ngo ikore. Mana nta kintu na kimwe ukeneye kugira ngo ugire ico ukoze.
mana oaza waramuravye Mose uramubwira ngo ufise iki mu ntoke terera hasi inkoni isanzwe iri ordinaire yacitse iri extraordinaire kuko mana yo mu ijuru ibihambaye si ibikoresho dufise ariko ibihambaye ni ijambo rihumetswe ku bikoresho vyacu. Mana ndakweretse abafise ibintu biri ordinaire, ndakweretse abafise amafaranga bayabaye, ndakweretse abafise uburyo bubayabaye, ndakweretse abafise amagara umenga ni bagoyigoyi, ndakweretse abafise ibyo basuzugura. Ndavuze mana ngo reka bitere mu maboko yawe hama babone kugira neza kwawe. Mana turakuzaniye udufi twacu, turakuzaniye imitsima yacu, turakuzaniye bike dufise mana. Ariko mana turemeye avec le peu que nous avons de répondre à ton appel. Turemeye mana hamwe nabike dufise kwitabira umuhamagaro wawe no gushishikara ico watubariye. Mana ejo twabikora dufise umusesekara, ariko mana nigihe atamusesekara uhari, mana reka ushoboze umuntu wese muri kino kibanza gushishikara kwizera, gushishikara gukorera mu kwizera, gushishikara kukumvira afatiye ku kwizera. Ndakweretse abakomerekejwe n'abo bagiriye neza, ndakweretse abakomerekejwe n'abatari bakwiye kubakomeretsa, ariko mana bikaba byarabavanye mu gikorwa, bikaba byarabavanye mu kugira neza, bikaba byarabavanye mu gufasha, bakavuga ngo narafashije abantu barampemukira, sizopfa nsubiye gufasha aba bantu, sizopfa nsubiriye. Mana kura iyo ndahiro kuri bo, ariko mana ubashire mu mutima iyindi nyota na sensibilité, kuko mana igihe batariko barabikora ils ont cessé d'exister. Mana bikore mu izina ryawe, bikore mu izina ryawe mana. Mana ndubatse imitima yose iri muri kino kibanza muri kino gitondo, ndubatse mana umutima w'umuntu wese, mana ndasengeye umutima w'umuntu wese uri affecté mana, ndasengeye umutima w'umuntu wese ari muri kino kibanza. Munyemerera mugafatana amaboko mwese. Haleluya, haleluya, fatana amaboko mwese. Haleluya, 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 haleluya. Mpwemu yera akumvyurire, mpwemu yera akunkomereze, mpwemu yera agusubize ku kivi cawe, mpwemu yera agusubize ku izamo ryawe, mpwemu yera agusubize gukorera Imana kwawe, mpwemu yera agusubize muri wa muriro no muri wa mucanwa wawe, mpwemu yera agusubize muri vya bindi wahebeshejwe, ariko kandi uno munsi ubigarukanweko, kuko ni Imana igomba kuguhezagiriramwo. Wa mushunoye mu kazi ni Imana igomba kuguhezagira, wa mushunoye mu kazi ni Imana igomba kukwishurira mu kugira neza kwawe, muri hospitalite yawe, mu kwakira kwawe ni Imana igiye kuguhera umwana. Reka kuzinga ibirago by'igikorwa cawe, kuko Imana igiye kuguhezagira mu byo yaguhamagariye. Shendele kotire boshotolo kotele kidele bokoshetele. Ndashaka kumva ijwi ry'umuntu wese muri kino kibanza. Lendele kotele boshetele bo. Nimba unavuga no mu ndimi uvuge mu ndimi. Numva mpwemu yarashaka gusubira gukomeza abantu. Numva hari abantu Imana igiye gusubira guha inkomezi z'indani. Numva hari abantu Imana igiye gusubira kubaka. Numva hari abantu Imana igiye gusubira kukwegeranya ivyabo. Wari umeze nk'usanzaye, wari umeze nk'uriye papier, wari umeze nk'umvunjaguritse, wari umeze nk'uriye kaze. Utabaye écrasé cyangwa utabaye brisé n'igikorwa ciwe, ariko wabaye brisé na experience mbi. Ndanse mu izina rya Yesu Kristo, umudayimoni wese yubakiye ku kabonge waciyemo, umudayimoni wese yubakiye kuri experience mbi yawe, ndavuze ngo rekura, rekura mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Ndabohoje ubuzima bwawe, mu izina rya Yesu ndabohoje ubuzima bwawe. Ibikomere byose, ubwoko bw'agahinda kose, ibikomere biva mu guhemukirwa, ndavuze ngo rekura. Ibikomere byose byavuye muri deception, ndavuze ngo rekura. Ketelebo sheteleko telebo shendeleko telebo lendeleko tilebo sheteleko. Washaka gufunga amaso yawe tugasenga. Libro sheteleko telebo lendeleko telebo sheteleko. Umuriro w'Imana ukumanukire. Limbro sheteleko telebo lendeleko telebo seteleko. Inkomezi z'Imana zikumanukire. Limbro sheteleko tilebo lendeleko telebo sheteleko. Arasubiye hajya. Mpwemu yera ni wapansa, mpwemu yera ni wakiza, ni wakiza les cœurs brisés. Ndavuze ngo mu izina rya Yesu Kristo rema, ndavuze ngo mu izina rya Yesu Kristo subiramo inkomezi, ndavuze ngo mu izina rya Yesu Kristo subizwamo inkomezi. Lendeleko telebo sheteleko tilebo sheteleko lendeleko telebo shendeleko telebo lendeleko tilebo lendeleko sheteleko
ndakwinginze wirekure mu gikorwa ca mpwemu yera, ndakwinginze ngo wirekure mu maboko yo muri kino gitondo. Aragiye kukugenderera, aragiye kukwambika, aragiye kugukomeza, aragiye kukubaka. Imana yacu ni umubatsi, Imana yacu ni umubatsi. Il est l'architecte de notre vie. Oh, il est le constructeur. Wari waratewe mu vyimviro, wari waratwawe mu vy'Imana itakugeneye. Satani yari karanesha, ariko ndavuze ngo Satani shindwa, ndavuze ngo Satani shindwa katika jina la Yesu. Shelebo koti elebo shendele kotelebo, lendele kotelebo shetele kotelebo. Ho bari umuntu ashaka kwisengera yisengera limblo shete, lemblo ketelebo shetele ko, lendele kotelebo shindele ko, lamblo shetele ko. Ndumva hari inkomezi Imana irikirambika abantu bayo. Ndumva hari abantu Imana iriko iraremamwo ukwizera gushasha. Ndumva hari abantu Imana irikirubakamo ubushizi bw'amanga. Ndumva hari ibikorwa Imana irikirarestoha. Ndumva hari abo Imana irikiragarukana. Ndumva hari abantu Imana irikirasubiza kwiza mu ryabo. Ndumva hari abo Imana irikiragarukana mu kibanza cabo. Ndumva hari abo imigendi irikiruguruka. Ndumva hari abo imigendi irikiruguruka. Ndumva hari abo imigendi irikiruguruka. Oh, funguka, funguka muri tuwamu. Uguruka, uguruka, uguruka muntu. Mudayimoni urupfa kuveko mu izina rya Yesu Kristo. Umwambaro w'ikiriyo ukuveko mu izina rya Yesu. Oh, impuzu y'agahinda ikuveko mu izina rya Yesu. Iyo kanzu yirabura wambitswe ikuveko mu izina rya Yesu. Sheleko teleboshe teleko, lendeleko tileboshe teleko, lendeleko teleboshe teleko, lemblo shindeleko telebo, lendeleki teleboshe teleke telebo, lendele shendeleko tilebosa. Oh, oh Saint-Esprit, oh Père, koramhemuye, koramhemuye, koramhemuyera, koramhemuyera. Rema igihe gishasha, rema igitondo gishasha, rema sezo nshasha, rema umunsi mushasha, ubaka igihe gishasha, tangura igihe gishasha, hagurutsa uwo muntu wawe, uwo muntu w'Imana ikunkumure, ikunkumure ako kavumbi kawe, aho si uzogwa. Kindelebo sheteleko telebo, kendelebo shindeleko telebo sheteleko, lendeleko tilebo sheteleko telebo, lendeleko telebo. Uje kugushima. Bashaka kudugiza ibyo biganza byawe, tuje imbere yawe. Ciao tizohora noa désormais nage nazo oh zora mami yeniga mani nishime tukuzane muri kino gitondo turangiza umwanya wacu. Mana tuvuga mana igihe cyose tuzoseruka kugutazirama, igihe cyose tuzoza muri presence yawe Mana ya, igihe cyose tuzokwiteza gushobozwa nawe gushishikarama. Ndakweretse umuntu wese ari hano hantu Mana yo mwijuru, Mana wakira indirimbo yacu mwishime Mana. Adorando
ngo ico gitera umukomera amashuti naho imisozi ntituzobivamwo ntituzohagarika ntituzodendebukirwa